ciza. Barasweza abantu basanga bari muri eglise bakora umurimo umwe, bari ahantu hamwe ariko imitima yabo bitari hamwe. Mbega ko ari urugendo rwo kuja mu ijuru, abantu bojana mu rugendo kandi batavuga rumwe. Bibiliya ivuga ngo babiri canke batatu bo nibahura bahuje iki? Umutima n'inama. Gico bazosaba Imana cyose Imana izokibaha. Tugahura turi mu event, mugaye imitima event, n'icyumvira event. Ayo masengesho azokunda twese, reka ngende ntibanyirukane ni masengesho ya korale, reka ngende ugaca ugenda. Hari uwo mutavugana muze gusengana, hari uwo muvugana ku buryarya. Nimba hari icyaha cisha ishengero ry'uno munsi uburyarya, abantu bakaba mu ishengero buzuye uburyarya, ngo ndamuhisha ko mbizi nawe nkabimisha ko nabimenye. Ivyo nivyo abapagani. Bibiliya ivuga ngo tuvugane ukuri kose, ntituri abamarayika, ntituragera aho tutokosheraniza, ariko ngo mwene se agukoshereje izuba ntirirenge. Ukagenda mbega urabizi, urazi icyo Maragarita yankoreye, kuko umwase ugashaka kumwangisha n'abandi, ugasanga umuntu agenda n'urwango rw'uwo batigeze kuvugana. Ngo mbere ngo mbega muri ino minsi ngo ubona asigaye agenda gute, ngo kuva harongeye kajya gahuzu hoho, ngo agera hasi kubura hejuru, ngo asigaye yishima, ngo raba ingene atambuka. Ugacoza mwene so. Ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ubwami bw'Imana si uguhimbaza no gutazira, ubwami bw'Imana ni sacrifice. Umukazana nayo nabuko bakaba muri eglise badahana rigore. Hanyuma ngo nice natanguye mu bagenzi muri ya myaka, pastor azati murabona agira intoroyiti, ati murabona uyu n'umuntu n'inararibonye, uyu niwe yatanguye. Ndibuka ya myaka ya kera twaba tugira gute, Imana ati iyo ubimenya nimugire n'ingoga mujane hariya, bizosobanuka umunsi nzamba yavuze. Natwe hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe abagororotse. None usanga mwarazuranywe na Kristo, nimurondera ibiri hejuru, kandi abarondera ibiri hejuru bagenda bariyeza. Kwezwa, gutunganywa, gukuraho ububi, wanasiwe sana. Jewe sinzi ko ari ingorane no bafise, cyangwa ko ari ubuntu nagiriwe n'Imana. Sinumva ngara mukazana nayo nabukwe baba ba enemy gushika ku kanyuma bitwa ba Kristo. Nabwiye abamama twari kumwe bafise imvi nkanje, umukazana ni wamufata nk'umwana azoza nk'umwana, ni wamufata umukazana azoza ari umukazana. Nabahaye akarero, umukobwa arabyara nkamara y'ukwezi, umukazana abyara nkamara y'ukwezi, nkamwoza nkamworagira nkamukanda akapaka na furayi. Nabo ntabyaye mu nda nareze gusa, ari ababazi ba Kristo. Nkagenda azonya ngajyana, turi abakristo dukwiye kwama imbuto, kandi aho niho muzaba muri kumuvuga ubutumwa mu kibano. None muzokwangana ababanyi baze bakizwe barondera iki? Tashoboza kurondera musobera nka nyamajambo Yesu yabwira abafarisayo ati muhagaze ku muryango ubwanyu ntimwinjira, muriko murabuza n'abinjira. Iyumvire ibi bintu ndiko navuga ari ubuzima bwa misi yose mu makartier ya mitumbi yo tubaye. Nimba mudahana waka
muba hamwe umubanyi azokizwa. Cyangwa niba ari mutama wawe cyangwa ni muhungu wawe ariko mwitambije gukizwa azokizwa. Ariko mwamye imbuto z'agakiza muzoba muri kumuzana abantu kuri Kristo Yesu. Nimuzorinda gufata mikrofone ngo muvuge ubutumwa. Ingeso zanyu nziza zizoresha abantu baze kuri Yesu. Bwana sweza. Amen. Abamama bakishijwe, abamama mwagiriwe ubakwe mukamenyana na Yesu, reka mwami muto bigaragare ko hari ikindi kintu muriko murarondera kirengeye iki. Mwapfa amafaranga 5,000, 10,000, 100,000 bose igacimera gutya, urwango rugaca rwinjira, inziga igaca yinjira, ugasanga urugo mukuru n'umutoya abana ntibagenderanira. Umwana yinjira ngayo asubira kwa nyina agakubitwa ngo ni umukristo. Ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abagororotsi, ijuru ni iry'abamenye ko bamenyanye na Yesu bagapfana nawe bakazuranwa nawe, ngo mwice ingingo zose ziri mu isi. Warasweza. Mwice ingingo zanyu, siko Bibiliya yatubwiye ngo twice ingingo zacu ziri mu isi. Bisobanura ngo ibyo ab'isi bakora twebwe tubeho nk'abatariho. Amen. Bisobanura ngo iyo umuntu yapfuye ntaba yatakaje ishusho y'umuntu, turamubona ko ari umuntu mugatagira ingwema adahema, amaso aba yafise, ibitugize byose babifise, mugabo naho mutuka ntiyumva, naho atwara inkoni ntiyumva, yiryamiye. Niko Bibiliya idusaba kuba mu isi nk'abatayirimo. Barasubeza. Bavuga wowe ukihorera, wumva byakubabaje, Bibiliya ivuga ngo cuzana mwene se mubivugane. Apana kugenda n'inzi ngo bijya yangiriye kweli ngo ya ngo hakubwira nyine kubikubwirira ukaja kubibwira ubundi. Uronze gusa yangiriye ngo naririmbye, umve ijuru wowe ukagiha nawe ukamushyira mu muriro. Wahajya ngo araririmba ngo arabuze ibyo aririmba, ngo urazi ibyo yankoreye. Bibiliya ivuga ngo uwatsitaye n'uwatsitajwe bose inzira niyi. Nicyo gituma ubu bwami bugoye kwinjira. Ubu bwami nubwo kubera amaso, kuko nawe watsitajwe utaravye neza uragenda. Nicyo gituma ukwiye kwisuzuma. Bibiliya ivuga ngo twisuzume kuko twiyizi, ugasuzuma ubugingo bwawe ukaraba iki ngo cyewe ujya ngo naramugerageje ngo byarase. Barasweza. Bibiliya ivuga ngo niwagenda akanga ukize ku mufuko w'amakara, wowe uzaba wibohoye, wasana umufuko w'amakara yihire nawe wibwire mu ijuru. Amen. Abantu ngo nanje ngo mbere ngo ku rugi rw'ijuru rw'Imana nizo ducira urubanza. Imana ni jije. Umunsi wo kwitokwambara ryakanzu ise kugucira urubanza wewe kunini yako. Ibyo wakoze nibyo bizogucira urubanza. Umuntu wese azojana inzira yahisemo. Barasweza. Ubwami bw'Imana buravuga ati rondera ubwami bw'Imana no kugororoka. Ubwami baraburondera, ubwami buraronderwa. Nubwo mu isi ubwami si ikintu cyo gukorokeramo gusa, ubwami barabugira kampanye, ubwami bakabutangira imyanya, ubwami kugira ubwinjiremo abadutwara barinze bashika hajya bagize kampanye barushe ijoro n'umutaga kugira bashikire kujya bwami. None nawe ugashaka ngo ntugende gusa ububyagiremo, ataco wamukoreye, utigeze ubananira, ataco gahevye, wavuze uti je ndaje gusa ndi umukristo. Ariko ingeso ziranga umukristo
Kristo ahari. Oh, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Turagiye gusenga. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo nitwisuzume ko twize, kandi ryatubwiye ngo twiyambure ikintu cyose gikunda kutwizingira, nimba ari ukujingitwa, nimba ari inzigo, nimba ari urwango, ikintu cyose ubona ko cyo kubuza kwinjira mu bwami bw'Imana, ukibwire Yesu kuri uno munsi. Yesu araha kugira ngo akugirire neza. Ntawe Imana yigeze guhamagara ngo imutumirire ku busa, yadutumiye ko kugira ngo iducure, idukure mu ingamba, idukure n'amarabaga. Amaboko abiri hejuru. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe nyakubahwa. Turagushimiye umugoroba uno munsi kuba turi ku musozi wa Kibimba, wadukuye mu mwami mu bicungararo bitandukanye, uraza udukoraniriza hano kugira ngo ducurire amajambo yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, uracyari ku ntebe y'imbabazi, utebakura kukagira ikigongo cyinshi. Reka amaraso yawe mwami yongere Yesu ubugingo bwacu, mu izina rya Yesu. Aho Mana umuntu yakoze Mana agakora ibinyuranye n'ubugombe bwawe, aho abantu babana badasabana, aho abantu babana batavugana, aho abantu babana badahererekana, aho abantu babana batavugana, mu izina rya Yesu. Hahisi icyo gisika turagisanganguye mu izina rya Yesu. Urwango hagati y'abavukana, urwango hagati y'ababyeyi, mu izina rya Yesu. Mwami Mana yacu, turatuye amahoro, turatuye imbabazi, turatuye kugirirwa neza n'ijuru, mu izina rya Yesu. Umwe wese ku byamugoye, umwe wese aho byamugoreye Mana, ubuntu bwawe bumusangeho, maze ukuboko kwawe kwiza kongere kandi kumuterure, kongere kandi kumuduze, kumushikane Mana ahakwiriye gushika. Uzoba ukoze nyakubahwa. Hezagira abana bakenyezi, Mwami Mana yacu, baretse ingo zabo bagasiga abagabo babo n'abana babo bakaza kugushengerera. Erega nta kindi twaje gukora, twaje gushengerera Imana yo mu ijuru. Reka Mana turabe ryiza, mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuntu wese ari hano ku mutwaro afise, Mana umubere umwana, umubere inyishu, umuruhure Mana, mu izina rya Yesu. Yumve ko umuremuruye nyakubahwa, uzoba ukoze. Urakoze Mana, turagushimiye. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika. Nicyo gituma buri munsi uvugana natwe kugira ngo dusubize ku murongo. Ishimwe n'icyubahiro reka bikugaruke ko, ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Ababyizeye ngo amen. Nimusubire muti amen.